umeze neza none? Yego kabisa. Ewe ye harahindutse wa. Harahindutse sana. Naheruka kera. Naheruka kera? Yego kabisa. Harahindutse vraiment amarangi barateye. Hewe. Ndakwibarize rero. Ukora ngaha? Je nkora ngaha? Yego. Ndabona waratagase. Urayibona kweli? Mugabo oya, womenga siwe wahora ukora ngaha. Kubera iki? Uwakora ngaha? Nta n'ubwanwa yari afise. Yari inkungu. Yakuze mugabo. Ni wewe? Ye ntaje narinzi. Ewe. None bosi wo ngaha ni hari? Bosi wo ngaha? Wapi ntaraza? Ntaraza? Oya. None yagiye sangapi aza nka sangapi? Ahubwo yagiye ejo gusa ntaraza. None wewe uruwahe uri kurambaza ko bosi ari ngaha? Je ngira ngo sha. None kutamenye. We ngira uri mushasha wewe? Je no kuvuga kwanza nashaka ahasi kwa Bakame. Okay kwa Bakame. Narinzi nazimiye nahanyene. Nahanyene. Cha ndabibona. Narimbaye buhibagire nyene kubera barahagize neza. Ntihari hameze uko. Ego. Okay. None ni hari. Ikasi hari ntarashika. Ntarashika. Ashika nkajyari. Azaga gushika nko mu mwanya uzagatoya ndazi aza kuba yaje kubera ntafise umwanya azira kubera guma ari mu bindi hari muri. Ndabizi yuko ari umuntu w'ama businessman. We Bakame baromuwe. Ujya. Ujya nukuvuga ujya. Twasangiye ibere rimwe. Ubona ko dusa. Ujya turavuka. Ayobona uri petit frère wiwe. Ubona tudasa none. Yo kabisa kwa kirema. Oya. Oya, hari ibintu bimeneka. Karibu rero zaraye. Yego. Mani karibu kwa mko kwa ngaho icara ngaho. Yego. Karibu hani kwa mukuru wawe mu. Nawe hana yaratunze mu. Izina ni ryo muntu. Ujya ndamuzi ewana. Ni Bakame n'ukuri. Nawe ndazi yuko nawe nk'ubunye aza kuza nko saa 8 saa 9 ndazi niho aza gushikana aye kabisa. Kweli. N'ukuri ndabona yaye. Haratagase. Asha niyaza kweli ndaja kumuha felicitation. None hewa natwe murarondera je no kuri nzariranyishe. Numva wapi? Muhungu. Ujya kwera tahateje kweli. Oya mbwira no kuri namba duhari. Ndabe yuko byogenda neza kuko burya inzara ni hatari. Koko kumutaga je ngubona amasoko bezi yaka. Yego uravyumva nawe yuko bidashobora guca bikunda ubunyene byo. Oya kunzara mfise. Sinonje ibyo mwijoro. Oya nukuri. Abura. We ntunyote. Genda yotewe nza narataragaye. Oya. Reka nenda gutume hajya kuri boutique. Usimbane ucuzana naki wawe. Yego. Wamugize neza. Yego. Ash. Asha. Mbe hajya wewe ngufata gaki? Jewe. Ndafata kajya nyene. Nawe urabizi nyene akabagabo nawe urabizi. Uranwa kabesho? Ndakarwa nyene. Tuzana tubiri. Kamwe kiwanje na kiwawe. Asha grames. Gusa rero ibyo mbonye hajya harugaye. Kariya kure. Hariya niho huguruye kandi niho ziri. Yego boss urakoze ndagiye ukazana. Yego. Asha urabaga kanye. Sawa.
Naheruka kayoga kera umugosi n'uyu kabisa ndakanwa mana yanje cyaba kamwe cyambanira sana kiwutwe na murumuna yana ndakunwa agacupa ndakunwa kabisa boss nashitsemo ndabishikanye wewe uri boss wewe uri bo Jesus is Lord. mubwire yinjire. Sawa. Karibu. Karibu sana. Neza none namahoro. Karibu. Ego mwifuza ko tubafashe iki? Ego rafwa pase. Narumvise itangazo ku radio. Ariko nongera ndagibona no kumbuga ngurukanabumenyi. Okay. Uvuga irya tangazo twacishije kuri BDUSA Media. Twaragishije ku ma Facebook, ku ma WhatsApp, turacisha kuri YouTube, Twitter, Instagram na imbuga zose za BDUSA Media. Kuko ijya niyo ducisha ku ibintu byose dutangaza, byari byo wibwe cyangwa ibyuranga ibiki, kuko BDUSA ikora neza cyane. Niho nabandi bose bacisha amatangazo. Kandi ukicishije ku itangazo bigenda neza cyane. Aho rero ijya nyene BDUSA Media asha ni ya mbere. Kubera ibintu byose bishasha ubisangako asha ijya nyene n'ukuri nanje niyo navyumviseko. Ijya BDUSA Media abantu bose babo mu Burundi no mu mahanga ubu nta handi bacisha amatangazo. Donc publicité zose ico keneye cyose uciye kuri BDUSA urarukironse. Nico gituma rero natwe nta yindi dukoresha. Nibaza ko ari irya tangazo twari twavuze ko tugura ibikoresho, dukeneye ama machine, dukeneye ama écran plat, dukeneye n'ibindi bikoresho byose byo mu biro no mu nzu. Sinzi ko ari ryo uwumvira iki. Wow, asha irya tangazo rero naryumvise nkikibuka. Atama stress mfise naryumvise neza. Niyo mpamvu naje ngaha. No kuvuga je mfise écran plat. Nukugira cyari nshasha. Ni kubera nyene ibintu bigorana by'ubuzima. Senaga television, aka laptop. Numvise yuko muri irya tangazo byose birimo babikenera. Rero nibyo nari nshaka tuvugane umpe inoti. Muri no misi harababa. Okay. Turabigura. None
hari ibyo waba wazananye Ashenda bisiga ahantu. Nje kubizana hanyuma ucumpa amahera yihute. Koresha umwanya no mubizana. Koresha umwanya. Sawa none. Naha hafi. Banguka bibizana. Jesus! Jesus! Nakajembegete karibu. Shiraho ingenda gufashe. Fasha. Ingenda gufashe. Jesus is Lord! Okay. Shiraho. Karibu rero, karibu wicare tuvugana amahera. Ashaho. Ayabona. Ayabona. Ngenda nkora umuganda. Ayabona. Okay. Iyi telefone umukozi muhira. Telefone umukozi wo muhira aze aca bintwarira sivyo amanda guha amafaranga. Tumvikana amafaranga umukozi aze abisimbanire muhira. Oui, Yivye uri muhira? Umviriza Yivye, fata taxi usange muri ville ku kazi. Sanga ku kazi. Anyene mu gisagara, hamwe nkorera no hazi. Banguka ibyo twara muhira. Mbarira rero amafaranga wipfuza. Nuko utaravye neza hajya mu ibege imashine niyo ecran plat. Boss. Hari miliyoni 3. Imiliyoni 3. Boss nukuri rega boss nukuri ntabwo ari menshi ayo mahera. Miliyoni 3. Basi reka mpunguze imiliyoni 2.5. 2.5? Bon, nta kibazo ngo umukozi aze nta kibazo amafaranga arahari byose ngaha ntacubura amafaranga arahari bon nganda guha nagatike ndagushirirako kakujana ndagushirirako nzana ibikoresho nari nkeneye kweri urazi ukuntu nari nabikeneye ahubwo urabona yo tuvugane n'agashimwe ndakaguha. What? N'agashimura karongo. Boss, aba boss baba nkabo. Ego bro. Agashimwe. Imana irakoze. Umugambi urakoretse. Imana irakora nyene nkuko bivuze. Bivuga ubisubiye. Imana nkiyunzani. Agashimwe ngira nukuri uzofuta Funka! aho no gushimira na bizi wese yashishije itangazo ku mbuga Jesus! asha ndagushimira iyo mana yacyuye irishura yakuzanye ngaha bro byose byarutse irishura yakuzanye ngaha What? irishura Jesus! irishura yakuzanye ngaha Yivye ingo Yivye Imana urayibonaga muhungu Jesus is Lord! neza kaya neza Yoho, Imana irishura. Warifashe gutebo. Yo.
je banyita Bakame. Jesus is Lord. Bakame kumenya ari wewe. Jesus.